Hari umugambi PAFEN watangujwe icese n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Hari ku musi wa kane itariki 12 z'ukwicenda 2024. Ni umugambi wo gukomeza ubuhinga bwa none mu Burundi ukaba ufashwe mu mugongo n'ibanki y'isi yose. Hoba hagiye kuboneka koyoko mu bijanye no kuronka internet mu Burundi na cane cane mu bice bitegereye ibisagara. Niyo nkuru nyamukuru tuzakurabira hamwe no musi. Amahoro cane ni David nizere ko meze neza. Imiliyoni 92 z'amadolari nibwo buryo butegekanijwe gukoreshwa muri uwo mugambi. Ukaba uzorangurwa n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubuhinga bwa none. Bienvenue irakoze umuhuza bikorwa w'uwo mugambi yavuze ko uwo mugambi ubwirizwa gushika ku ihangiro ryawo kandi ku buryo buboneka. Bienvenue irakoze asanzwe kandi ari warongoye n'ikigo kijejwe guteza imbere ubuhinga bwa none mu Burundi CETIC yagize ati iryo terambere igihugu gishaka gushikako hari n'ibindi bihugu vyarishitseko ni naco gituma n'u Burundi bwo rishikako. Hari rero ibintu bitatu yavuze bizorangurwa n'uwo mugambi. Ubwa mbere ni gukorana n'inzego zitandukanye za leta kugira hashigweho amategeko ahwanye n'ibihe turimwo mu vy'ubuhinga bwa none. Ubwa kabiri kuzobukwegereza ubuhinga bwa none abanyagihugu cane cane ababa mu mihingo idashikirwa cane n'ubwo buhinga bwa none. Hazoba kandi gukorana n'ibisata bitandukanye vya leta bifatanijwe hamwe vyose ngo bizoshoboza leta y'u Burundi kumenya ku munsi amakori yatojwe uko angana n'amahera ari karakoreshwa. Bizoheza bitume ingingo nziza zo guteza imbere Burundi zifatwa. Nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru ikiriho, uwo mugambi uzomara imyaka 5. Uzoheza uhe umuhora wa internet amashira hamwe n'ibigo vya leta wongera ubushikane no mu bice vy'u Burundi bitegereye ibisagara. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yamenyesheje ko uwo mugambi uzotuma igihugu gishikana ibirenge vyose mu iterambere rishingiye ku buhinga bwa none, ekonomi numerique. Ku munsi mpuzamakungu wahariwe ugutumatumanako amakuru wahimbajwe muri uku kwa gatanu guheze, Christian Ntahondi wo mw'ishirahamwe ARCT yaravuze urugero rw'abantu bakoresha telefone ngendanwa hamwe na internet mu Burundi ngo ni 20.9%. Ico gihe yarashikirije zimwe mu ntambamyi zibutse ico gisata gutera imbere aha mu Burundi. Yaravuze ubushobozi buke bw'abaguzi, ingorane zo kuronka amafaranga mvamakungu ku batanga ubuhinga bwa none, ibiciro vy'ibikoresho n'ivyuma bijanye no gutumatumanako amakuru n'ibindi. Umushikiranganje Leokadinda Cayisaba mu vyajejwe hari mu buhinga bwa none yaciye amenyesha ko hari imigambi myinshi igihugu kiriko kirashiramwe imitahe harimo no gutanga ama service meza mu bice vy'igihugu biri kure y'ibisagara mu ntumbero yuko igihugu gitorera umuti kibazo cyo gutaronka neza uburyo bwo gutumatumanako n'ubuhinga bwa none ku bantu bose. Tubibutse ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemereye ishirahamwe Starlink ryegukira umugwiza tunga rurangiranwa mw'isi Elon Musk kuzana internet ikorana na satellite mu Burundi. Biri mu rwandiko yateye ku mukono kuwa 30 Rusamba 2024. Umukuru w'igihugu yaciye asaba umuyobozi arongoye ikigo ARCT kijejwe kugenzura imihora y'itumatumanako gufasha mwishigwa mu ngiro y'iyo ngingo kuva uwo musi nyene. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Igiciro c'isukari caraye kidugijwe inshuro zirenga 2. Ikiro cahora kigugwa amafaranga 3,300 kigiye kugugwa 8,000. Benshi ntibavyakiriye kumwe ku mbuga. Bamwe bati kugwiza inshuro zirenga 2 igiciro c'isukari muri buno bukene ni kunaniza umunyagihugu. Abandi nabo bati nako yo naboneka. Itariki 13 z'ukwa gatandatu uyu mwaka umushikiranganje w'ikigega ca leta yari yatangaje imbere y'inama nshingamateka ko leta igiye kugabanya amatagisi ku yinjizwa ry'isukari ngo horoherezwe abayinjiza bayikura mu makungu, ibiciro navyo biheze bigabanuke. Itariki 13 z'uku kw'icenda turimo i Belgrade umugwa mukuru wa Serbia harabereye inama yo gukomeza imigenderanire myiza hagati y'u Burundi na Serbia. Muri iyo mubonano intumwa z'u Burundi zari zirongowe na Ernest Niyokindi
umuyobozi mukuru ajejwe gufashanya n'amakungu mu bushikiranganji bw'imigenderanire. Muri ivyo biganiro vyabaye kuri uyu wa 13 Nyakanga, impande zose ziyemeje gukomeza ingendo yo kuganira ku bibazo vya politike no gushimangira ugufashanya mu bisata vy'ubutunzi, indero, imico kama n'igisata c'ingenzi. Ububirigi n'Ubuyapani nivyo bihugu vyatahukanye ibibanza vya mbere mu ihiganwa rya volleybeach Tour Pro ryariko ribera Bujumbura. Mu bakenyezi Abayapani batwaye igikombe batsinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika seti 2-0. Ku ruhande rw'abagabo naho Ububirigi bwirahiye Hongrie ku maseta 2-0. Abatahukanye ikibanza ca gatatu akaba ari Ubudagi ku ruhande rw'abagabo n'Ubugiriki ku ruhande rw'abigeme. Urongo ishirahamwe rya volleyball mu Burundi Serge Ntakavura yasozereye ashimira bitabiriye ihiganwa ryariko ribera Bujumbura ku wa 11 gushika ku wa 14 Nyakanga 2024. Mu nkino kandi kuri uyu w'Imana ku kibuga ca departement ntivyari vyoroshe hagati y'Urunani na Dinamo. Hari muri za nkino zo gukurakuranamwo playoff ubu zigeze muri finale. Imbere y'abarorerezi insinzi bafana iyo migwi, urukino rwaheze Urunani ruvugitiye umuti Dinamo ku manota 68 kuri 58 ya Dinamo. Nayo Remesha yatsinze Tigers 79 kuri 73 hari mu rukino rwatanguye kuba. Mu ndwiza inkino za playoff zizobandanya hagati ya Dinamo n'Urunani, umugwi uzotsinda inshuro 4 mu nkino indwi ni uzoserukira igihugu muri ryahiganwa BAL yo ku rwego rwa Afrika. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.